Burundi bwacu, Burundi buhire, Burundi bwawe, Burundi bwanje, Burundi bwacu. Burundi bwacu ni igihugu ciza twifuza ko twese kiba igihugu c'itoto, gitunze, gitekanye. Rero uko mbona jewe Uburundi bwacu bwo Burundi buhire, nuko Uburundi bwacu ugwaruka rwose bwo kwiga amashure ruriko ruriga rwiyumvira gusohoka amashure rwitegura imigambi ya kazoza hamwe kuva no munsi gushika mu myaka 10 atagwaruka goba rukwizera inze rurindire leta kuruha akazi canke baje gusaba akazi mu mashira hamwe ariko bo nyene bigira imigambi y'iterambere bakayitunganya neza ndetse bakabona n'ahantu uburyo bwova bakitunganya bagategura akazoza kabo ndetse bakaba n'abatanga akazi. Nitwa Mugani Desire benshi bakaba bazi ku izina rya Farias canke Difizo. Nyuma y'ikiringo kitari gito ndi hanze kuja kurara ubwenge nabonye yuko nogaruka mu Burundi guterera igihugu nabicishije muri entreprise ya Bank to Boy mu ntumbero yo guha akazi abarundi nkabasaba leta cane ko yoshiraho amategeko yo gukingira ibikorwa by'abaririmbyi. Deni Twatimana Odas uri twifuza no uko oterabuza imbere tukaronka amahoro ibyo dukora bikatirabiza imbere tugahereza akazi n'abandi uko niho twotera turwanya ubushomeri ngaha mu gihugu cyacu. Aha mu Burundi mbona umengo ko kwiyungunganya prema Burundi burimo amahoro ubushomeri bwogabanuka umuntu akabandanya yidandaje diyo nkaje ndandaje imicopo kandi abo nkoresha ni benshi kandi barafise cyo bashobora kugira bifasha mu miryango takiri mbona no kwifuza. Uburundi buhire nifuza ni Burundi aho umuntu wese ari mu gihugu cy'u Burundi bivanye n'igisata asanzwe akoreramwo akora ikintu anezerererwa akagikora neza akagikora agihaye agaciro kigashimwa n'abantu kandi kigashimwa na cyane n'uwagikorewe no kuvuga un travail de qualité no kuvuga lawi ahantu harimo professionnalisme mu bintu byose dukora. Dani benshi bazi kuri Dani Pro nkabasanga ndi umutaxman je shaka Burundi n'abarundi badasuzugura akazi uko kwicara byica byinshi gukora bigakiza byinshi. Ndibigirimana Jean Paul abandi umutayeri Uburundi buhire nifuza nuko abarundi ubwacu twokunda ibikorwa byacu tukanabikundisha n'abandi tukanabikora bikagerana kure kuburyo nko mu myaka 10 iri imbere atamuzu yo kwambagwa yoza iva hanze byose ari twe twovyikorera. Nitwa Mbonimana Aimable abankora muri banki nkuru y'igihugu. Uburundi buhire nifuza ni Burundi abanyamitahe bazaba ariko barakurumbira guha imitahe yabo ugwaruka rwo mu Burundi. Ni Burundi ugwaruka rwo mu Burundi ruzoba rwizigiwe cyane mu bijanye n'intwaro n'indongozi. Nakareba cumugani mu Kirundi bati ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuze. Ndabaramukije nitwa Nikuzeyani Bernice ni Miss Burundi 2017. Uburundi buhire je nifuza ni Burundi aho ugwaruka ruzogwatahuye yuko rushobora kwiteza imbere rukagonya n'ubushomeri mu gihugu bakoresheje impano bahawe n'Imana. Twese duhaguruke dufise umutima w'urukundo dukunda igihugu cacu tugihe amaboko yacu imitima yacu ingombizi zacu ubwenge bwacu kugira ngo umwe wese mwungabirane Imana yamuhaye twiyumvire ukuntu igihugu cacu cotunga kigatunganirwa cototahara bukaba Uburundi buhire, Uburundi buhurumbirwa n'amakungu, Uburundi buteye imbere, Uburundi aho abarundi bafatanye mu nda, Uburundi aho intara zose aho amoko yose aho amadini yose aho ibigambo yose igira icivugo kimwe guteza imbere igihugu cacu. Burundi bwacu Burundi buhire. Ndangije ko ndabatumirira mu ruganda tuzogira kuva ku munsi wa 4 geregezo ya 15 ku munsi wa 4 ku munsi wa 5 ku munsi wa 6 ku ishure ryisumbuye Nyakabiga hamwe bita Scapers niho tuzogira ku munsi wa 4 no 5 tuzotangura saa 2 dushitse saa 10 twige ukuntu twokubaka tukongera tugateza imbere igihugu cacu. Hazoba abahinga baza kutwereka
mu buryo bufadika uko twokwitunganyiriza imigambi yacu, iyo migambi tukayikora intumbero nyamukuru ari ukubaka igihugu, ugakoresha bwa bwenge yangabirano Imana yaguha mu kubaka igihugu cyawe. Wubatse umuryango wawe ukubaka aho uherereye, umwe wese akabigira mu ruhande arimwo akoresha ingabire Imana yamuhaye. Twese hamwe duhuje umutima n'inama tuzaba turiko twubaka igihugu cacu. Kaze ku munsi wa gatandatu naho tuzogira inyigisho mu gatondo, ndetse turonke na ya nyigisho yo gukunda yo kuzirikana igihugu, ndetse tuba dufise umutumire muhire ku munsi wa gatandatu ari we nyene icubahiro umukuru w'icacu Burundi. Kaze, Imana ibahezagire.